nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Luka mweranda. Nswa mukama. Muri ya minsi Yesu yabariye abigishwa biwe ati, ninde muri mwebwe afise umukozi atuma kurima canke kuragira, yo mubwira avuye kurima ati nuze wicare ku meza, abura kumubwira ari hati ntegurira ivyo kurya ukenyere ungaburire gushika mpeze gufungura no kunywa, hanyuma nawe ubone kurya no kunywa. Mbega yokengurukira uwo musuku kuko yakoze ivyo yamutumye? Nuko namwe mumeze, nimwaheza gukora ivyo mwabwirijwe, muravuge muti turabasuku b'imburakimazi, nta kindi twakoze atari cyo twategerezwa gukora. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Uhereje twaratangiye kuzirikana amajambo y'Imana dukura mu gitabo c'ubwitonzi. Uyu munsi turumvise ingene ijambo ry'Imana rizananye muri ico gitabo risubira kutuzirikanisha kubijanye n'urupfu eka n'abacu baba baramaze kwitaba Imana, urupfu rw'umuriro ruba rwaramaze gutwara. Ico twamenya nuko muri iki gitabo niho dutangura kubona ingene umuzirikanyi cane w'igihugu c'Imana, umuzirikanyi w'Abayahudi wagiye urakura gushikaho buke uko batera begereza kuri Yesu Kristo, igihe ca Yesu Kristo, igihe cyo kuza kwa Yesu Kristo kw'isi, bakagenda bararonka umuco usumbirije uko umuntu apfuye hariho ubundi buzima bubandanya hafi y'Imana, na cane kubaba baragororokeye Imana. Ariko gatonya kuri ibi twumvise uyu munsi, na cane uyu mwanditsi mweranda katuzirikanisha kubijanye n'ingene abapfa bapfira mu Mana n'ubundi bari mu mahoro. Twebwe kumbure ugasanga tukiri hano ku isi tubona umenga akabo karaheze, ahubwo kubagiye bacuditse gose n'Imana, banywanye n'Imana, bari mu gahimbare, bari mu mahoro, baruhukiye mu Mana. Aha rero no guca dutandukanya ugutahura neza ibijanye n'urupfu. Ijambo ry'Imana haraho rivuga urupfu, rivuga urupfu rw'umubiri twese ducamwo, ico twita la mort biologique. Ariko kandi na cane iyo ruvuze urupfu rukagomba rugafatira kuri urwo rupfu rusanzwe, kugira ngo ijambo ry'Imana rituzirikanishe na cane urupfu kubijanye n'urupfu rudahera, rwa rupfu rutwara, hamwe mu mvugo y'ukwemera twita ngo mu muriro udahera, urupfu rutangurana n'ivyaha mu buzima bwacu. Kuko murumvise ngo urwo rupfu rwinjiye mu buzima bw'abantu kubera shetani, akosho kabi ka shetani, kuko yamaze gutabwa mu muriro udahera, igashima ko n'abandi kubera ishari ryo kubona ivyiza Imana ifitiye umuntu, ikagira iti reka ntembanye nanje bakenya, ikaza irabasukamwo ibicumuro vyica ubuzima bwabo bakiri hano mw'isi. Ugasanga no mu kuva muri ino si nibikunda ko bumva ingene bagiye kubandanya ubuzima ahantu heza. Gusaba rero umukama kugira ngo aduhe ubutwari bwo gushobora gutsinda inyosha mbi zinjiza urupfu mu bicumuro, kandi mbere niyo vyinjiye umukama n'umunyembabazi. Imana sumurosi iraza umuntu uko yamuremye, iraza hageza, yarashizeho uburyo kugira ngo tuze turirukana urupfu muri twebwe.
mu kumenya kugaruka mu kigongwe cyayo, mu kumenya kugaruka ni sakramento ry'ikigongwe vy'ukuri, twumva ko ubuzima bwacu dushaka gusubira kubusubiza hamwe n'ubw'Imana, kubunywanisha n'Imana. Ntibibe gusa bya n'ibyo gusaba ikigongwe umenga ni ibintu vyacitse nk'ikintu c'umugenzo. Murabona bamwe ukazubona yaje ntavyo yiteguriye, akabona abatonze nawe agacapfa kuja gutonda. Ubwo witeguye, ubwo wahaye umwanya Imana kugira ngo ikumvishe neza, icugire wakire ingero utegereza kugarukana ubuzima bwawe mu Mukama. Kuko nkuko twabizirikanye, si ikigongwe womenga nico kuyeyemvya guhanagura gusa, ariko nico kuvura. Muganga agomba kukuvura neza, aragufatira umwanya. Wende suko bigenda. Iyo atagufatiye umwanya, harobahora bigeze kuba batwenga, yari umuganga ariko arubaka inzu, gasanga yakwandikiye amabuye, amabeni, imifuko y'isima, hakukwandikira ordonnance kuko ariko aranyarutsa yakire benshi bashoboka. Yanyarukije nta kuvura. Ni uko natwe bw'ibintu vy'Imana rimwe rimwe hari gihe tuvyakira nka babandi Yesu aca muri wa mugani w'umubivyi, ngo yabivye imbuto ngo zimwe ngo zigwa ku nzira. Hari gihe duhitana ibintu nko kumenga ibintu vy'Imana, dufata ibintu nk'ibintu duhitana nko ku nzira. Hano bamwe mbere ukabona ku munsi w'Imana umwitwarariko wabo wa mbere uri mu isoko, cyane cyane aho hagati mu gihugu amasoko arema gake. Munsi w'Imana no kuja mu isoko, umwitwarariko wose uri mu isoko. Mugabo kugira ngo arondere ikintu gihaza umutwe kimutekanya ariko kitamukijije, akagira ati ndahitana imisa kwa patiri, ngiye mu isoko camitana imisa kwa patiri. Kumva yuko ni ikintu afatiye hejuru, si ikintu yazirikanye, si ikintu yafashe umwanya ngo yumve ibyo agiyemo n'icyo bimusaba. Bagira nti rero tugarutse kuri aya majambo y'Imana, aradufasha kuzirikana rero kukungene vy'ukuri urupfu rw'ibihe bidahera, umuriro udahera, si n'ikintu umenga Imana izodutako gutyo, kuko omenga ni nk'igihano yari yateguye mu gacuza igacigira iti gwahariye. Mugabo uko usanga turekerana tukanka kwakira ukuboko iduhaye, Imana iduhaye, ngo tugaruke mu buzima bwayo, tugaruke mu mbabazi zayo, ngo tugarukane ubuzima bwacu imbere yayo, tuba turi ko turubaka umuriro udahera wacu. Dusaba Mukama ngo yamadukingira ubwo bwishime bw'amabutuma umuntu usanga bimunaniye kuguma yakira ubuzima bushasha bwiza, bw'uri ko aritegurira kuzobusangira mu bihe bidahera nayo, mu gusanga umenga ivy'Imana cyane cyane nk'isakramento ry'ikigongwe turaryirengagije. Ko murabona abakristo benshi bashobora gusanga babayeho ico kintu ataco kibabwiye. Mbere aho mugasanga agiye gukoma induru arisaba ku munota wa nyuma ariko aracikana, gasanga nta n'umusaseredoti bakironka hafi. Cyangwa ugasanga n'ubundi uri kurarondera mugabo kugira ko ndabivuga ntiwafashe umwanya neza wo kuzirikana. Haramura numva je kwirega ukumva ngo pati jewe sisambana, siniba, hawe nica, none waje kwirega iki? Ngo babana banje nibo bantirimutsa baguma bantera ingorane, kindahamagara bari bo birega rero urera. Kubera ko nivyo kandi shetani yari irabigira, ugasanga iyo yamaze kuduta mu gicumuro, iheza kuduta mu gicumuro ikadutwenga, hanyuma kandi igacigomba kutubohesha isoni y'ibicumuro vyacu. Ngo mbe patiri uko yaransanzwe azi naja kwirega ibi bintu.
aza kunyiyumvira kwiki ugasanga iriko irakwicisha isoni kugira ngo ikugumize mu bibi, ikugume mu kwiyeza wewe nyene. Nta muntu ashobora kwiyeza, n'Imana imweza, kandi kakubesha ko ari kwiyeza, n'ukwiyeza mu kenge ariko si ukwiyeza mu kuri mu buzima, kuko hari ahantu igicumuro wewe udashobora kucikiza, jewe ntashobora kucikiza, na jewe nacumuye ntibikunda ko ngenda ahantu nibwire nti je pati biradizendere kuri ibicumuro byanje byose ku izina rya Data n'irya Mwana n'Umutima, ntibifata. Na papa ntibikunda, aronde undi muntu aza ku izina ry'umukama agapfukama imbere yiwe akamwiregesha. Ibyo bintu bidahambaye, yabidahambaye na jewe no gihaye, ntibikunda. Ca bugufi, Imana ikakuvura, ikaguha ikigongwe cyayo iciye ku wundi kuko waciye bugufi. Tugarutse kuri aya majambo y'Imana, ijambo ry'Imana rikatwereka yuko ku bantu bumvirana n'Imana bakama bagomba kugaruka mu kwigororokera, bakama bacuditse nayo, ntibashobora gupfa ngo baraherengeteye. Oya, barapfa urupfu rw'umubiri rusanzwe twese ducamwo, ariko ntibashobora gupfa ibihe bidahera, ahubwo binjira mu buzima, n'ubuzima buba buhindutse. Iminsi yose tuze turitonda mu kuvuga urupfu, cyangwa twumvise eklezia twigisha ku bijyanye n'urupfu, wumve neza icyo bagomba kuvuga. Kandi ku bakristo, nkuko tumaze igihe tubizirikana ko bo dusangira inyigisho ndoramana, urupfu sakaburungu kanyuma ku buzima bw'abantu. Urupfu rw'umubiri n'ubuzima buba buhindutse, buraheza bukabandanya, umuntu akabandaniriza. Rero iyo ivyo yahisemwo bibandaniriza, ari mu byiza akabandaniriza mu bwiza bw'Imana, ari mu bibi naho murumva iyo bibandaniriza. Hari ijambo ryiza yavuze uyu mwanditsi mu gusozera agira ati, abashize umwizero wabo mu mukama bazotegera ukuri, abari ntahemuka bazokwamana nawe mu rukundo, kuko abo yitoreye batewe iteka n'ikigongwe. Ijambo ry'Imana rikatwereka yuko na babandi Yohani ngo abona ngo bari kumwe n'umwagazi, ngo naberesheje amakanzu yabo amaraso y'umwagazi, bareresheje amakanzu yabo amaraso y'umwagazi. Nukuvuga ya makanzu yabo, kagahuzu k'ubugeni twambikwa mwibatisimu, byarashitse karacafura, bakagaruka kukeresha, kugasubiza ubwiza, baciye ku maraso y'umwagazi mu kigongwe. Hanyine mwumvise ngo batewe iteka n'ikigongwe. Iteka ryabo suko byose bagiye barabishobora, nuko bamenye kuguma bagaruka mu Mana, kugaruka mu mbabazi z'Imana. Ngo Imana irabagerageza, irabona yuko bayibereye, ko ari abantu baguma bayifise ku mutima, baguma bayirondera naho bitoroha muri buno buzima bwa hano ku isi. Bakama rero muri iyo mutima uciye bugufi, ukenguruka ubuzima muri byose nk'ingabirano y'Imana, bakabaho bataba mu ruhagarara rw'ubwishime n'ubwibone, nkuko na Yesu Kristo bitwigishije mu nkuru nziza, akagira ati, niwaheza gukora icyo wabwirijwe, reka kwibona yuko umenga uri igihangange, reka kwibaza yuko ucumenga wabaye akatabonetse, urengeye abandi bose, kagendera hasi kubura hejuru. Tifata ko uri umusuku asanzwe w'Imana. Hariho abantu n'ibintu by'Imana bitera ubwishime, ugasanga n'ingabirano z'Imana zabasutse mu bwishime, ntibacumva yuko umenga n'Imana ikora muri bo, mbere ugasanga nibo bariko birondereye intazwa ryabo. Niko ijambo ry'Imana kandi ngaho menga ryabihinduye mu ijambo rikaze, kagira ati, ngo mbega yokengurukirwa kuko yakoze ivyo yatumwe, ngo nuko namwe mumeze,
nimwaheza gukora ibyo mwabwirijwe muravuge muti turabasuku pimbura kimaze. Iri jambo rirakaze rwose mugabo ngira ngo usomye ahandi bashaka kuvuga turabasuku basanzwe, de simple serviteur. Birafasha kugira ngo umuntu ntiyame mu ruhagarara rwo kugomba kwigira akatabonetse, akareka ubuzima busanzwe bwo nyene bukaza buramuduza ahabereye. Kenshi iyo umuntu ahahamiye aniganira birenze ukwiduza aca asanga umenga yaciye ku ruhande y'icyo Imana imushakiye. Mukabo yitwararitse, mwumvise, kurangura ivyo abwirizwa, akazabona ubuzima buriko buramuduza, bimubwirizwa mwibanga, kandi ukabirangura wumva yuko niho unywanira n'Imana yawe. Si ibyo utegekwa, si kugira ngo baze bagukote hama uduze umushahara, no. Aha niho Imana indindiriye, niho mpurira n'Imana yanje, niho impezagirira, niho nanje duhurira n'Imana, mbere ngacika umuhezagiro ku bandi, ibyo ndanguye bikaba umugisha ku bandi, nk'abandi ko ndakorera umukama muri iyo ntumbero. Dusaba umukama kugira ngo muri ibyo byinshi byose biturondera biduhamagara twame twumva aho iyo nyene iba yaduhereye isango by'ukuri. Ubwa mbere ahantu dufatira ni mu byo tubwirizwa. Tugire Kristo. Nakajyo keza kugira ngo mbwire abakristo bamwe haguza wumva pati mwibutsa nyene mwibutsa Mana nta wundi ngibutsa nundi ivyo ngomba kuguha arabiguha umurava kandi biza byuzuye nkuko nanje ndobiguha. Mugabe ivyo untonge ntegerezwa kubanza gusozera ibyo mbwirizwa ngaha, ibindi no bizamwo ndosa kandi kanya. Mugabe ntakaronka nawe ucugumuko akirundi musaserdoti oya tarumwibutsa Mana ntibikunda. Abantu bacu batabana batamakazi na tarumwibutsa Mana arashobora guha ibijyanye n'izo kandi ubironka kujya nyene. Tugire Kristo. Woho kibohore. Hari abantu twibohera ubusa, ibohore. Nje nibuka tamakazi yigeze kuja guhaga amasakramentu n'umupatiri, kandi yari patiri mukuru, mugabe yarakiri muto gose, très jeune. Akazara muraba amufata ku mutwe ngo wewe ga kibondo, ngo naho ntagikanura, wewe uri patiri kandi patiri mukuru. Abandi bagaca batinyoko niwe nyene reka. Abantu usanga twiboha, reka kwiboha. Turahiriwe kuko Imana yacu ivyiduha itabizirikira kukungena ubwa mbere abibikisha ko bameze, mugabo kukungene yonyene imeze. Nituze turiboha cyane, nivyo hari igihe kumbura ugira uti uyabonetse vyofasha, ariko ntikibuza yuko Imana yo kugendera n'igihe atabonetse, kuko Imana yaragwijije uburyo bwinshi bw'inzira icamwo kugira ngo ntiwigere ubura inzira yawe. Irakarinazwa ubu no mu myaka yose.